Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutsima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro cy'uno munsi aho tugomba dusanga ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi igice c'12. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Reka dusenge Imana tutarasoma ayo majambo, hanyuma duce turaba ayo majambo ingene avuga. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye ko wongeye kuduhuza n'abakunzi ba bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri ino mbonesha kure ya kuri internet yitwa Ntamvuridaheta TV. Turagushimiye cyane kuba tuzigamye kuva mu mwanzo w'agatondo gushika amasaha. None rero ngwino uvugana n'umuntu wese, ngwino ugendera umuntu wese agiye gukurikirana kino kiganiro kugira ngo iri jambo ribe ijambo rihembura, ribe ijambo rihindura ibikwiye guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Iri jambo ribe ijambo Imana yumvikanamo kandi imitima igiye kurikurikirana igira ikintu ironse mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo c'amazaburi, dusome igice c'12 imirongo 4 ya mbere turabe ukuntu ivuga. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo iyi zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga y'ijwi rituza. Ni zaburi ya Dawidi. Uhoraho we tabara, kuko abakubaha baheze, abo kwizigirwa bakenye mu bana b'abantu. Bose barabeshana, umuntu wese na mugenzi we, bavugisha iminwa ihemana n'imitima ibiri. Uhoraho azokuraho iminwa yose ihemana n'ururimi rwihayagiza. Abavuze bati tuzotsindisha indimi zacu, iminwa yacu ko ari yacu, utuganza ninde? Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo, nano majambo dusomye muri kino gitabo c'amazaburi. Iki gitabo c'amazaburi naco, amazaburi zari indirimbo Abisirayeli baririmba mu buzima bwabo bwa misi yose. Ni indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba muri kahise kabo. Hariho umwanditsi umwe yavuze kuri izi ndirimbo z'amazaburi, ni witwa Calvin. Aravuga ngo igitabo c'amazaburi cyangwa se amazaburi wewe ngo ayagereranya n'icirore. Murazi icirore mwese, ngo kuko icirore iyo umuntu aciravyemwo, naho yoba yirabura, naho yoba yarafise inzobe, nukuvuga uko umuntu aciravyemwo kimwereka uko asa. Nimba afise agatashi, nimba afise agasembwa, nimba uyo munsi afise umwera, nimba uyo munsi kumbura afise imivyiro imuboneka ko mu maso hiwe, nukuvuga icirore coco aciravyemwo, naho yoba atari yabonye ko hariho imivyiro mu maso hiwe, icirore gica kimwereka. Aravuga ngo rero amaze kugira umwihwezo akaraba ingana amazaburi ameze, asanga amazaburi ku muntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru, ku mukristo ariko agwana intambara aja mw'ijuru. Amazaburi kuri bo ngo ameze nk'ikiyo cereka umukristo wese ari mu rugendo uko asa. Nimba yacumuye akiraba mu mazaburi, bica bimukundira neza kubona aho yacumuye. Nimba aje kwiraba muri kino kiyo c'amazaburi, akirabamwe afise amarushwa, afise amageragezwa, afise intambara, aca asanga bagenzi biwe indirimbo baririmbye muri zino ndirimbo z'amazaburi, agaca abona ingene baririmbye nabo bari mu magogo, bari mu marushwa, ingene bavuze ngo nzunamurira amaso yanjye ku misozi, mbega ugutabarwa kuzova hehe? Imana yacu nihimbazwe bene data. Nuko rero uyo mwanditsi Calvin yavuze, uyu mwanditsi rero wa Zaburi tubona yitirwa ko ari Dawidi, niwe yavuze, niwe yaririmbye ino ndirimbo. Kandi abandi banditsi nabo usomye mu bitabo bidondora amazaburi usanga bavuga ngo iyi ndirimbo Dawidi yanditse, yayanditse cagihe Sawuli yarasanzwe ariko arahama Dawidi arondera ingene yomwica, ariko Imananye n'amahoro, Imananye n'imbabazi, Imananye n'ubuntu, igaca iguma imukingira. Ikindi gihe mbere ngo Sawuli yafashe icumu ngo araritera
kugira ngo risakize Dawidi ritobora no ku ruhome, ariko kuko Imana idahana utacumuye, kuko Imana ari nk'inzo ya Dawidi, kuko Imana ari nk'inzo yawe, kuko Imana ari nk'inzo yacu twebwe abizera Imana, Imana ikinjisha Dawidi ahava amahoro arahunga. Usomye Bibiliya hariya mu gitabo ca mbere ca Samweli hatwereka neza ingene ngo Dawidi yaciye ahunga, maze ngo ahunze ngo ashika ahantu hitwa Inobu. Ashitse ahantu hitwa Inobu hariho abaherezi b'Uhoraho ngo baramusiguriza Uhoraho kugira ngo Imana igire ikintu ivuze ku rugendo rwiwe. Yari karahunga aturatuzwa, atari kubera ko yacumuye, ariko ari karahamwa kandi atacaha yakoze. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo Sawuli ngo biraba biramenyekana biciye ku witwa Dowegi, abwira Sawuli ati jewe narabonye Dawidi hari Inobu, kandi yagiye abaherezi b'Inobu bamusiguriza Uhoraho, mbere ngo baramuhembuza agatsima baramugaburira, ngo baca bamuha ngo na ya nkota ya yindi yari yiwo yawamugabisha Goliyati wa musoda w'Abafilisitiya. Imana yacu nidutabare bene data. Sawuli rero ikigengwa caraza afata abaherezi bose b'Inobu arabica. Imana yacu nidutabare. Iki gihe rero Dawidi aravye ingene Sawuli yisha abaherezi bose b'Inobu, yumvagiza intuntu, yumvagiza agahinda, yumvagiza umubabaro, kubw'uko abaherezi b'Uhoraho ataco bacumuye, ataco bagabitanije, bishwe bahowe ubusa. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero Dawidi bavuga yuko rero ngo ariho yaciye yandika ino Zaburi. Mu kwandika ino Zaburi rero tubonye ngo yabaye indirimbo yo mwijwi rituza, ntiyabaye indirimbo yiruka, nticabaye igisirimba, ntiyabaye kumbure ngira ngo umudoho w'izindi ndirimbo kanaka dusanzwe tumenyereye, ariko ngo aririmba ino ndirimbo yaririmbye mwijwi rituza, mwijwi rigenda buke buke, mwijwi ry'umuntu afise umubabaro, mwijwi ry'umuntu afise agahinda. Hanyuma araririmba mwisengesho ryiwe abwira Imana ngo ewe Uhoraho we nutabare, kuko abakubaha baheze. Imana yacu nidutabare bene data. Turavye ngaha mwana amajambo twasomye dusanga hariho ivyo Dawidi yavuzemwo vyamwereka canke se vyerekana impamvu Uhoraho akwiye gutabara. Ngaho icambere tubona yavuze ngo Uhoraho we tabara, kuko abakubaha baheze. Imana yacu nidutabare bene data. Dawidi aravye akaraba ingana abaherezi b'Inobu bose babishe, bakabacisha ku buhomba babahora ubusa. Aravye muri kino gihe ciwe akaraba ingana abagororotsi batera bahera, akaraba ingana abubaha Uhoraho batera bahera. Dawidi aravuga ngo jewe numva ngize umubabaro mu mutima, numva ngize agahinda, numva mfise akabonge, mbega nokora iki ko mbona abubaha Uhoraho muri kino gihe ndimwo bateye bahera, bateye bagabanuka, kandi cari kuba ciza kwari uko abubaha Uhoraho ahubwo batera bagwira. Mugabo ndavye mbona abubaha Uhoraho batera bahera. Hanyuma Dawidi asanga ingingo yofata niyo kuja gusenga, agasenga aririmba indirimbo y'agacurantimba, akavuga ngo ewe Uhoraho we ndakwinginze ngo utabare, kuko abubaha Uhoraho bariko batera bahera. Hariho abirirwa baricwa bazize ubusa. Mbega nokora iki kugira ngo abubaha Uhoraho aho gutera bahera ahubwo batere bagwira? Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Hariho umuririmbyi muri kahise ka kino gihugu cacu yaririmbye indirimbo yitwa Mukosamali, yaririmbye indirimbo ivuga ngo abakobwa baraheze hasigaye inkweri kweri. Hari majambo yongeye ko yavuga ngo
ngo abakobwa beza beza, ni ukuvuga muri ico gihe ciwe kuko n'indirimbo ya kera, ngo abakobwa beza beza ngo nibo batamba kwasa kwasa, ni ukuvuga muri ico gihe. Ariko ubu nibaza yuko haciye igihe kitari gito. Uyu muririmbyi avuga ngo abakobwa barahetse, nimba yaraba ingene bahemuka, nimba bari baramuhemukiye, nimba hariho ibyo yabona kumbure bitameze neza muri ico gihe, aravuga ngo ubu muri kino gihe ndabye nsanga hasigaye inkweri kweri, kuko abo twashaka ntabwo ari uku bategerezwa kumera. Dawidi aravuga ngo ewe Uhoraho we, ndakwinginze ngo utabare, kuko abakubaha muri kino gihe turimwo batera bahera, batera bagabanuka. Turabye abantu batera bahona, igitigiri c'abubaha Uhoraho. Yewe Uhoraho we, nutabare kuko bakubaha batera bahera mu bana b'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Tubandanije no majambo twasomye, dusanga imvo ya kabiri yatumye avuga ngo Uhoraho atabare, nimvo ivuga ngo abo kwizigirwa bakenye mu bana b'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Dawidi rero muri kino gihe ciwe asuzumye akaraba muri runo runganwe rwiwe, muri no generasiyo yiwe asuzumye akaraba, ngo yabona ngo abo kwizigirwa batera bahera mu bana b'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero iyi iba imwe mu mvo zatumye afata umwanya, aravuga ngo ndabye biriko biraba, sino kwiyumanganya, sino birekerana gutya, ariko reka mfata umwanya nsenga Imana, reka mfata umwanya ngende ndirira Imana, reka mfata umwanya ngende mfukama ahantu, ninginga Imana ku kirago, ninginga Imana ku gikumba, ninginga Imana nsenge mbwira Imana ati yewe Uhoraho we, konzi wagomba yuko abo kwizigirwa batera baba benshi, ariko bakaba batera bahera. Ndakwinginze ngo utabare, kuko mw'isi, iyi si yuzuyemwo umwijima, iyi si yuzuyemwo ibibazo, iyi si yuzuyemwo ingorane. Abo kwizigirwa tugomba benshi, twagomba ko bagwira, niho boba umuti w'ibibazo biri mw'isi, kuko ubuhemu burushije kuba bwinshi. Ariko noneho ikibazo gikomeye ndiko ndabona jewe Dawidi mwene Isayi, nuko ndiko ndabona abizigirwa batera bahera mu bana b'abantu. Hanyuma afata ingingo asenga abwira Imana ati yewe Uhoraho we, ndakwinginze ngo utabare, kuko bakubaha batera bahera, kuko abo kwizigirwa batera baba nk'umuzi w'ibuye, batera bakena. Urondeye abantu bo kwizigirwa muri kino gihe canje nsanga ari bakeya. Numva nagize umutwaro wo kukwinginga yewe Uhoraho we, ngo utabare, kuko hamwe utotabara ibintu birayangara, ariko hamwe hotabara abo kwizigirwa bo kongerekana. Abari barabaye ibihemu bo kwihana, abari baravuye mu kubaha Imana bosubira bakihana, hanyuma ibintu bigasubira bikagenda neza. Duterera tunyarutsa turabe ikintu ca gatatu muri bino bintu bishaka kuri bino yavuze Dawidi. Ica gatatu yavuze ngo bose barabeshana, umuntu wese bose barabeshana, umuntu wese na mugenzi we. Imana yacu nihimbazwe bene data. Aravuga ngo ikintu ca gatatu catumye asenga ya masengesho nuko ngo yabona ngo bose babeshana, ngo nta muntu n'umwe yavuga ukuri. Avuganye na mugenzi we umuntu wari we wese ngo yavuga besha, nukuvuga cari igihe ibinyoma byabaye vyinshi. Aravuga ngo bose barabeshana, umuntu wese na mugenzi we. Imana yacu nidutabare. Tuje kucakana imbere ko twaba turangiza. Acakana yavuze ngo bavugisha iminwa ihemana n'imitima ibiri. Imana yacu nihimbazwe.
ni ukuvuga rero icya mbere yavuze ngo uhoraho we nutabare kuko abakubaha baheze. icya kabiri aravuga ngo uhoraho we nutabare kuko abo kwizigirwa bakenye mu bana b'abantu. Imana yacu nidutabare bene data. hanyuma icya gatatu yavuze ngo uhoraho we nutabare kubera ko abantu bose basigaye ari abanyabinyoma, basigaye babesha. hanyuma icya kane dusanga yavuze ngo bose bavugisha iminwa ihemana. Imana yacu nidutabare bene data. dusomye rero ku mirongo yo hepfo dusanga ngo Dawidi igihe yari kiragira uno mwihwezo w'ano majambo, ngo arabye ngo asanga ngo muri misiyo y'Imana muri kazoza, Imana ngo izocira urubanza umuntu wese akora ibyaha. Imana izocira urubanza rudacira iruhande rw'umuntu wese adakora iby'Imana igomba. hanyuma Dawidi arabye ibyo byose, akaraba ingana bubaha uhoraho bateye bahera, akaraba ingana abantu bose basigaye babeshana, akaraba ingana abantu bose basigaye bahemana, akaraba ingana abo kwizigirwa bateye bakena mu bana b'abantu. hanyuma ku rundi ruhande arabye agasanga ijambo ry'Imana rimubwira ngo kandi ejo hazoza urubanza ruzocira umuntu wese igihano gikwiranye n'ibyo yakoze. Imana yacu nidutabare. Dawidi asanga abantu bose bo muri ico gihe bafatwa n'ayo majambo, asanga nta n'umwe azorokoka. hanyuma agira umutwaro wo gusenga, arabwira Imana ngo yewe uhoraho we ndakwinginze ngo utabare. usomye Bibiliya zindi z'igifaransa zo dusanga uyu mwanditsi ngo arateye intambwe aravuga ngo ewe uhoraho we nuntabare, ewe uhoraho we nunkize. kukundi muririmbyi we yavuze ngo sina data sina mama bakwiye gusengerwa, ngo ahubwo ni jewe nkwiye gusengerwa imbere y'abandi bose, ni jewe nkwiye gutabagwa n'Imana, kuko na jewe sindi umugororotsi imbere yawe Mana. sina data sina mama, ariko ahubwo hera kuri jewe, ubanze uhindure jewe, ubanze uharire ibyaha byanje, ubanze ungire uwera, hanyuma nanje mbone kuba umugende ujana amazi ahagadutse. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. none rero tugomba turangize iri jambo kuko turasangira, ariko mugabo nagomba ngo wowe ukurikiranye iri jambo ubanze ugiyumvireko. mbega ugiye ku munzane w'ijambo ry'Imana, mbega usanga uri mu bantu bavuga ngo jewe ndacuna, jewe nta ngorane, jewe nta binyoma biba muri jewe, jewe nta bubeshi buba muri jewe, jewe nduwubaha Imana, jewe nduwo kwizigirwa, jewe imbere y'Imana mbonekana nk'ukwija ibiro, ahubwo jewe nkwiye gusengera abandi nababwira ngo Mana tabara bariya abantu bariko barahonera mu byaha. mbega wisuzumye usanga nawe uvuga ngo Mana tabara bariya kuko jewe bimeze neza, cyangwa usanga wobwira Imana ati Mana erega nanje nirabye ukubaha Imana kuri muri jewe gutera kugabanuka, hari ibyaha by'ububeshi bitera byinjira muri jewe, hari iminwa ihemana nsigaye ngendana, sigaye mbonekana ndi barahemana, sigaye mbonekana ndi umunyabinyoma. mbega wisuzumye usanga uri uwo kwizigirwa, canke nawe uri mu gitigiri c'uko abizigirwa bateye bahera, hamwe na wo kwishira ku munzane w'ino jambo, hanyuma ugasanga by'ukuri ntukwija ku munzane w'Imana, ugasanga nawe byarakugoye. nagomba ngo wifatikanye nanjye mu gusenga, tubwire Imana, dufate amasengesho, twinginga Imana, tuyibarire ngo Mana ndakwinginze ngo ubanze untabare, kugira ngo mbanze nsubire nanjye mu kiringo cyangwa se mu gitigiri c'abakubaha. ukubaha kwateye guhera, ibyaha byateye bironka ikibanza muri jewe, ububeshi bwateye buronka ikibanza muri jewe,
iminwa ihemana yateye ironka ikibanza muri jewe kuko nakubaha siko nkikubaha uko nari mfise umutima umenetse ubu siwo mfise none Mana ndakwinginze ngo untabare kugira ngo bikunde nanje mbe mu gitigiri c'abakubaha. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro twavuga ngo tugomba dusenga Imana rero. Numuhiga umuntu wese yumva ijambo ry'Imana akagirabishako. Twumvise impamvu zishika kuri 4 Dawidi yabwiye Imana ngo Mana yewe uhoraho ndakwinginze ngo utabare kuko abakubaha bateye bahera mu bana b'abantu kandi imvo zituma uhoraho yarakwiye kugutabara uhoraho yarakwiye gutabara zirenga izi 4 wirabishije ko ijambo ry'Imana wosanga hariho n'izindi mpamvu nyinshi zotuma ubwira Imana ngo Mana ndakwinginze ngo ntabare nongere kumva ubugingo bududubiza nongere kuba umugendo ujana amazi ahagadutse abantu bambonye basubire kuvuga ngo heraba mukizwa ararenganye abantu bambonye basubire kuvuga ngo heraba wa musenzi asenga Imana mu mwe muno mukuri hariho byinshi wobwira Imana ati Mana banzu ntabare kugira ngo bikunde nongere mbakarorero mu kibano aho mbaye aho nirirwa ku kazi abo tungana bambone mwakarorero keza n'icitegerezo ciza. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero kuko twumviriza nizere yuko nawe ugize ikintu kuramwo wobwira Imana ati Mana ndakwinginze ngo utabare kandi bibaye ngombwa ubwira Imana ati Mana nuntabare kuri ibi no kuri biriya kugira ngo bikunde mu gitigiri c'abakwizera. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana turagukengurukiye cyane imbabazi zawe z'amahibe bidashira. Turagushimiye kubwo ino jambo twumvise aho Dawidi yaririmbye avuga ngo Mana uhoraho we nutabare kuko abakubaha baheze mu bana b'abantu kandi ngo abo kwizigirwa bateye bakena. Arasenga afata umwanya wo kurira. Twumvise amajambo akomeye none rero uyu mwene data kuri kino kiganiro nihaba hari ibyo yitahuye ko akavuga ngo Mana ngwiza kwimbabazi Mana nuntabare nanje ukukubaha kwariko kurahera muri jewe ukuba mwizigirwa kwariko kurahera muri jewe iminwa yo guhemana n'indanga yewe uhoraho ibinyoma nibyo niberamwo. Umuntu wese agize ikina kubwira akavuga ngo Mana ntabara kuri kino Mana ngwiza kwimbabazi kuri kino Mana ngwiza kwa maraso Mana sibanganya ibyaha bimbonekako uyo muntu numugwize kwimbabazi mu izina rya Yesu hanyuma subebe mu gitigiri c'abakubaha c'abakwemera kugira ngo bikunde aho uzozira guhana uzoza usanga wewe yaravuye mu gitigiri c'abanyabyaha ahubwo asigare mu gitigiri c'abakubaha. Nuko dusinya twizeye izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye amen. Ntibizorohe ivy'imihogo